umuntu atutse famille yawe cyangwa umuryango wawe reka dufatira igihugu nico bigira ingufu sivyo umuntu aratutse igihugu cawe agutukiye na papa wawe se barundi president mugabo ugacuza uratiramana nawe ugacuza uragendana na wa muntu burya hari umuntu yo kwankira so agakunda umwana akagenda biriza ku mateleviziyo ku ma content mugabo ndakubwira ikintu Alan ngo uraze bajya bakobwa birukira ku mateleviziyo mu Rwanda birukire ku buganiro by'ubusa banafashe n'amatike bakurira indege bakagenda urazi ngaha mu Burundi kugira bakora igana kuri televiziyo mu Burundi ko basaba amafaranga mugari bari ko baragenda bayarya urumva kandi bagiye gucafuzwa bari ko barekana mu makungu atacu bamaze urumva ubwo bwenge bw'abarundi dufise ahubwo novuga ati iyi strategy Rwanda rufise bashaka kutwibagiza ivyo bakoze iyi ni strategy ikomeye cyane ahubwo n'ubwenge bwinshi none reka nkwereke cyo turabona haribi igihe ngaha hadutse imigwano aho hakujya muri Kongo inventory igomba gufata Bujumbura vyanke bikunde barasika ibuga c'indege ca Bujumbura ijya igihe niyo yivuga ariko tuko turabona yuko iri n'umusikira public ibintu vya Kigingi urabona Kigingi wewe niwe muntu biborohera cyane gucamwo kuva imipaka yugagwa niwe muntu wenyine yagumaza guperforminga mu Rwanda muganda kubwira ikintu cy'igice kimbabaza ikintu kimbabaza bakira mani sakinyi ba filime mu Rwanda muri irya ntuza ntibarimo bari hajya mu gucoza president ntibarimo yo bagira ni video mani ntiyarimo n'umunzo wazanire video yakoze ariko aracoza president w'u Burundi ubwo no musarundi bikaba musanga ngo bakinana amafilime ngo bakina amafilime ngo ba Mimi bamama collab filime n'abandi ngo dukora amakorabo yatutse president mugambi satubane neza yavugiye president wacu kubera ya politiki iri muri entertainment yabo bamukasorinze kuri affiche baramususpensinze ntiyagiye guperforminga mu Rwanda muri Genesis Comedy mugaba akigingi bagenda mu gatondo ku mugoroba What's up, my people? What's up, my funny? It's me, Alan, again. I'm the one, I'm the first. I also know my name, Kajuga Tuje Kuzukuri, Naganese kuri Yaga Now TV. Nkuko bisanzwe abakunzi Yaga Now TV ndabaye ikaze ni karibira yakiri umunsi aherereye mu mpande zine zigize isi abari mu biseruko muraro ko mumanuko ndetse n'umurengero. Cyane mu gihugu cyacu ciza cyundi abari mu gisagara ca Bujumbura n'abari hagati mu gihugu n'abadukurikirana bari ku migabane ya za Buraya za Amerika n'abindi aguye tuti amahoro y'Imana abane namwe ndi kumwe na Code Braka umutumire wanje w'umunsi umusisanguzi aje kubagira Code Braka welcome again kuri Yaga Now TV. Merci sana kuma karibu kandi kuri Yaga Now TV Code Braka Code Patriot Code Burundi kandi mazina menshi abantu bagenda Simba Ndumwe utaza Simba Ndumwe ndago ikaze ni kari kuri Yaga Now TV tuje ko tuganira cyane ku bintu tumaze tubona mu gihugu cyacu cy'u Burundi iriko biraba biriko birashikano hakujya yacu gatono tuje kuvugana ku mubano w'igihugu kibandi cyacu cy'u Rwanda gifitaniye n'ibindi bihugu bigenze zacu aho gifitaniye umubano utari mwiza cyane w'igihugu cyacu cy'u Burundi aho ndetse tubona ko u Rwanda rumaze gutandukira no kuba bisotora ibindi bihugu harimo na za Tanzania ibyo tuje kuganira ko uno munsi turabira hamwe n'abarundi bamwe batari ko barabitahura ko barakoreshwa mu mubano w'igihugu cy'u Rwanda gifitaniye n'ibindi bihugu muri propaganda bafise aho bariko barakoresha aba-influencer cyane b'abarundi kandi cyane iyo ni topic yo munsi dufise niyo tuje gushaka kuri plateau yacu tuje tuganiriza abadukurikirana bose baherereye Code Braka umbana w'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu ubona gute merci beaucoup kwico kibazo ni kibazo abantu benshi bataratahura ariko ngira no munsi tukatubwira ico tukivuze ko ariko imbere ya vyose nagomba ndamutse bose bariko badukurikirana abo baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi hariho n'abari hanze yacu abari mu Rwanda abari Congo Tanzania USA
abari Europe abari Asia ni benshi badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye umve yuko tubaramukije umbaje n'ikibazo ciza bwana Arani umbajije yuko mu gihe u Burundi n'u Rwanda imigenderanire atari myiza canke badacana uwaka u Rwanda kwatangiye gutandukira ibindi bihugu mu kubusotora wongeye uravuga ati hariho abarundi cyane aba influencer bariko barakoreshwa cyane muri propaganda cyangwa muri politiki mugabo ntibamenye ivyo barakoreshwa. Yes, hale ni kibazo ciza ahaca nsubira inyuma gato murabizi imbere yuko u Rwanda gwata ku Burundi kuri social media muri vya bihe babonindera abatware bacu mwarabonye ko bakoresheje zia media nyene media zabo ujya mu Kenyuro twagiye kuvumbura kare tubasubiza inyuma dusubiza ibintu mu buryo sivyo murabizi ngene twafighting sivyo mugabo no munsi hari abarundi hari abana b'igihugu bariko barakoreshwa mu bintu batazi bariko barakoreshwa muri politike y'u Rwanda mu bintu batazi nabone bataratahura nohera mu bakinyi ba filme cyane yego tiko turabona abakinyi benshi ba filme ndabavuga mu izina kama ni ba Mimi Mireye sinkunda kubata ko n'umwanya ndabavuga amazina nibo tiko turabona baraboneka cyane bariko bari mu Rwanda ku televiziyo mu Rwanda mu matuwa yaho sivyo ngo bagiye gukora ibigano mugabo ajya ama televiziyo nyene niyo bakoresha mu gutuka president wacu Tijya televiziyo nizo bacako nizo zavuga igihugu cyacu cy'u Burundi ko kibeze nabi niyo bavuga ko turi mu ducinyijwe turi mu ntambara bavuga amavunja dusa nabi bavuga n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bamuvuga uko bitabereye baca kuri zya televiziyo ariko nkaca ngomba kumenya none nyamba uno munsi umuntu atuze famille yawe cyangwa umuryango wawe reka dufatira igihugu nico bigira inguvu sivyo umuntu aratutse igihugu cawe agutukiye na papa wawe se Barundi president mugabo ugacuza uratiramana nawe ugacuza uragendana na wa muntu burya hari umuntu yo kwankira so agakunda umwana oya ivyo bintu birabaho tuze turashiramwe ubwenge muri ivyo bintu mana cyo turabona bajya ko bakina filime bagenda biririsha kuri ari ama televiziyo mu Rwanda bakora ibiganiro vya hato na hato urumva kugira ngo tugarukane icizere kuri ya mateleviziyo yaducafutse amwe yaducafutse iki kintu bacuje ko cyane mu Burundi bayigarure sivyo bacishije kuri aba barundi nyene sivyo tiko turayibona cyane bakagenda biriza ku mateleviziyo ku ma content mugabo ndakubwira ikintu ala ngo uraze bajya bakobwa birukira ku mateleviziyo mu Rwanda birukire ku buganiro vy'ubusa banafashe n'amatike bakurira indege bakagenda yego uraze ngaha mu Burundi kugira bakora igano kuri televiziyo mu Burundi ko basaba amafaranga mugari bari ko baragenda bayariya urumva kandi bagiye gucafutswa bari ko barekana mu makungu atacu bamaze urumva ubwo bwenge bw'abarundi dufise ahubwo novuga ati iyi strategy Rwanda rufise bashaka kutwibagiza ivyo bakoze iyi ni strategy ikomeye cyane ahubwo n'ubwenge bwishi none reka nkwereke tiko turabona sasa aba bana babigeme tiko turabona bariko barakoresha cyane mugabo ntibaramenya ikintu ko bariko barakoreshwa nabo bwabo mugabo ntibazi yuko leta y'u Rwanda ifise amayeri menshi kugira ngo ishobore bajya muri sityo sanga nibo ba infiltrate dufise mu Burundi nibo nyine riga nibo bazohinduka baba ba infiltrate kandi n'abarundi bene wacu kubera ko leta y'u Rwanda nta simvuze abanyarwanda vuze leta y'u Rwanda ikoresha ry'ama televiziyo nta ciza yifuriza abarundi kuva keri tugira amajanja idutere uburundi bwababereye intamba nyuma mu intérêt yabo menshi nta mpamvu rero yuko bobona yuko uburundi butekanye bagerageza kugira ngo bashobore gutosikaza umutekano w'igihugu sivyo aba bana bariko barakoreshwa mu bintu batazi sivyo gusa tuko kigingi hariho ibintu azojamwe byo gutwenza sinzi kubizi hariho televiziyo yitwa Igihe reka ndayivuge televiziyo yitwa Igihe yakoresheje cyane mu kwerekana yuko Burundi buriko burategura ihonyabwoko mu Burundi y'abanyamurenge n'abandi bantu ico kinyamakuru benshi barakizi Igihe barakizi cyane ikinyamakuru ca kera mbere ca kera kandi novuga ko cari ca leta Igihe ngaha hadutse imigwano aho hakujya muri Kongo M23 igomba gufata Bujumbura vya nk'ibikunde barasi ikibuga c'indege ca Bujumbura ijya Igihe niyo yivuga ariko tuko turabona yuko iri no musikira public ibintu vya kigingi mu Burundi bashaka kutwibagiza ivyo bakoze kugira dusubire twijajare barabonye yuko natwe tutoroshe twabatabiye bashaka dusubire twijajare dusubire tugarukane ya fan base yacu dusubire tubakunde kumbe
nibazi ko rimwe na rimwe twaciye ubwenge hari igiti nigikora muri jisho kabiri kodi cyane gose burya leta y'u Rwanda ugerageje kuraba imeze nk'imbeba imbeba ni igihugu ikujya ihuha uzosanga inyama yagize mu musosi irikira kwimba urumva rero n'ukuri kw'Imana ba influencer abagenzi banje bakinyima amafilime ntitubanka ivyo biganiro muza kwiriza ama televiziyo mu Rwanda nimuze mu bikure mu muteze imbere ama televiziyo yanyu none muzo mushaka kandi ama televiziyo yarakurikiranwa cyane gose amwe barakurikirana kurusha erega besi mbenda kwereka iko icyo cyo kuraraba hari n'abandi n'abasanzwe bafite ama televiziyo ngaha uno munsi uko baje gukorera ibiganiro mu Rwanda kandi bafite ama televiziyo yabo yarafise fan base komeye cyane ngaha mu Burundi ubwo uno munsi uko baje gukorera kuri televiziyo hariya televiziyo zaducafuje zaducafuje erega naho bo office dufata ama televiziyo akoze ageze hejuru mwebwe nyine muza kuba hajya ama content nimwe mwofashe zijya ntuzenya ijya influence mutwara hariye mukayizana ngaha mu Burundi kugira ngo umuntu ashobore kugira zishobore muzikuze ego dufate kari collabo ari collaboration niyo munyarwanda aza gukora ikiganiro ngaha mu Burundi nyambara ama collaboration aje gukora ikiganiro ninde kana munyarwanda ndabona aje gukina filme ngaha nta numwe mugabo bagomba baza kwikwegayo urumva bisemba muga sinzi ko bakurikiza ivyo nyene iteka kuda kubabwira buryo undi turarengeye kwisemba bro ibintu vyo kwisemba uragayo president niwe yavuze ati twe nizofashanyo tuzironke tugeza kubaho abanyarwanda nibabivuze kuri radio Rwanda bana bivuga ati uwo mu president ubwo wese mwamugaya mumukurira ishapo mumusasire arengane erega u Rwanda impamvu mbona ivyago bigoye umwanya umwe ruratwemera kugira bajya baragoye si bose ariko strategy dufise ijya ni strategy yo kugira ngo bashobore kuduta hasi rero aba bana b'igihugu cy'u Burundi ibi biganiro mujana hariya ingo mu bikoreye mu Burundi hari ama televiziyo kandi akomeye kandi akurikirano kandi uku rero muri ko murashiramo ingovu zo kujana gukora ibiganiro hariya canke mukina amafilme niho n'abarundi muzaba muri ko barabakwegerayo bizoborohera rero kugira badutegura umugambi witera bwoba uzodufata vyoroshe kuko ya fan base marayitwaye ni kuraza impamvu ndakweretse akarorero kodi reka ndeke n'abakunzi bayaga nawe TV igihe iyi migwano itangura iyi migwano itangura ama social media yo mu Rwanda yari yaramaze kwifatira imitima y'abarundi cyane gose barakora ibintu bigashima baraza mu Burundi haraba ibiteramo turagenda turabakunda dukurikirana ibintu vyabo kurusha uko twakurikirana ibintu by'iwacu tumaze kubakunda kuko umuntu yimukurikirana iyo umuntu agufise ko access arafise uburenganzira bwo gutera ubwoba ajye mu media nyine yateye ubwoba abene igihugu ku buryo abene igihugu baho gutugu cyacu cyiza cy'u Burundi ngo bahunge yama media bakurikirana yama media bakunda cagiye niyo agarutse abanza gutera ubwoba burya u Rwanda kugera ukora ikintu bafise ubwenge bwinshi nkotanye ni ikintu bategurira igihe bakagiha umwanya burya aza kugutabira mu bintu nawe utazi sinzi ko amaze kubona ku ma strategy bakoresha banza kigira umwana twatangwe kuzibona ndibaza abantu bakurikirana cyane les réseaux sociaux baciye n'ubwenge babikurikirana baciye mu bwenge barabona yuko bigarurira imitima y'abantu kugira babakunde mu nyuma baze kubatera ubwo baciye muri ya traje baca urabona kigingi wewe niwe muntu biborohera cyane gucamwo kuva imipaka yugagwa niwe muntu wenyine yagumaza guperforminga mu Rwanda muganda kubwira ikintu jingi cyakimbabaza ikintu kimbabaza igihe twari mu rugamba kugira ngo bakuru umunwa kuri nyene icubahiro wacu gihe bariko baramutuka hariho umukomedi wo mu Burundi yitwa wamuje amakuta kugira ubuntu avuga ati aranyishafye yambaye ga Mr Tubane neza Mr Tubane neza kiyagiye yari mazoja guperforminga muri Jen's Comedy mu Rwanda acaravuga ati banyarwanda mutubahire president wacu nko twubaha president wanyu nukuri tuzokomeza kubana neza bazi ikintu bamukoreye bahise amukasoringa kuri affiche urumva wopfuma natukanye ntatuze president wabo avugiye wopfuma gukasoringa ako wemera yuko bacafuza igihugu cyawe erega ugiye hariya bakubonamo yashusho nyene bacafuza igihugu cyawe ibaze rero shira mu gaciro ivyo bintu bakoreye Mr Tubane neza wumve ya politiki iri muri entertainment y'u Rwanda bari babonye ati uyu muntu yatukaguye ego naho twamutumye ko yatumenye yatumenye ego
vyerekana neza yuko izi televiziyo canke entertainment yabo irimwo politiki kubera iki bamukasorinze muga kigingi kuko afise influence yari kuvugira nyene icubahiro yari ihoreye urumva nta nakimwe yabivuze muga twarabonye bakiramani sabakinyi ba filime mu Rwanda yego muri irya ntuze ntibarimo bari hajya mu gucoza president ntibarimo niyo bagira ni video kiramani ntiyarimo n'umunzo wazanire video yakoze ariko aracoza president w'u Burundi ubwo no munsi arundi bikaba bamusanga ngo bakinana amafilime ngo bakina amafilime ngo bamimi bamama collab filime nabandi ngo dukora amakorabo yatutse president mugambi satubane neza yavugiye president wacu kubera ya politiki iri muri entertainment yabo bamukasorinze kuri affiche baramusispansinze ntiyagiye guperforminga mu Rwanda muri Genesis Comedy mugaba akigingi bagenda mu gatondo ku mugoroba kugira ngo bashobore gukwega imitima kandi y'abarundi bashaka gusubira kutwibagiza yuko ari abantu beza urumva bashaka gusubira kutwibagiza si bose ibintu birambabaza birangira mu mutima iyo ajya ama televiziyo vraiment aja gukorerako basi baze bararaba kahise kayo baze bararaba ego ntitubangiye gukora amakorabo mugana babo hari abanyarwanda baza gukora korabo nka mundi mu biganiro mu mafilime babona kandi dusera twa televiziyo akurikirana dufise n'abacteurs n'abactrices beza mumaze kubona ndi nta numwe azanga ibintu birakwiye guhinduka kodi ibintu byo kwise reka turabire hamwe icokogwa rero ego turabire hamwe icokogwa ku ruhande rwa leta yacu ubona leta yacu yoshamwe izihe nguvu kuko ni leta mvyeyi aba bajayo n'abana bayo yokora iki nayo abana bicangazi bibabaho abana bose ntushobora kuyobokera umuvyeyi je rero novuga bashobora kuba batangaye bashobora kuba kutamenya yes ahubwo nokibura hanini abantu bariko barabikora barabe ntiba bariko barakoreshwa mu bintu batazi bariki guhendwa izo ntuzi zo fan base bajana mu Rwanda bazize ngaha mundi hari ama televiziyo nibo bora bakolaborana ni benshi cyane yego basi twumva tuja mu vy'umuziki naho twarumvise histoire igihe baza gukora ibiteramo no mu bundi bazana ba infiltre baza ari igihumbi agasubira inyuma ijana urumva kubera iki ya systeme y'igihugu cy'u Rwanda abaririmbyi vyarabaye twaravyumvise n'abakinyi ba filime uno munsi ivyo tuko turabigemurira kugira ngo tuje kumena amabanga yacu mu Rwanda voilà abarundi bacu bose tubakwegere mu Rwanda nihaza ikintu cyo gutera ubwoba abarundi bakoresheje ama televiziyo bizoborohera je novuga ati kodi kuri kitanye na leta naturetira kwe gushiramo inguvu igaha inguvu aba influencer igaha inguvu ama televiziyo kuko ama televiziyo burya agwana runini iyo tudahaguruka twebe aba influencer natwe duhaguruke tureme umutima rugabo abarundi abarundi bagira batebomoke yes biciye ku marezo sosio ariko habaye intwari nawe babaye bake barahaguruka baravuga ati no ntidushobora kwemera yuko bacafuze igihugu cyacu cy'u Burundi shobora yuko bashobora gutera ubwoba abarundi kazi je hari ibintu vyantwenza ukaza wumva ku Rwanda kuri televiziyo mu Rwanda televiziyo bitwa ishami yakunda gukora amakuru y'amanyanga ngo no musi ngo bararasa ngo mukamenye kabisa ngo beshi ngo bapfiriye unaka bamuciye umutwe buri mu Burundi urumva ivyo bintu ntavyuzi aho hantu nihuba narensinziye gutari bwitahure nyene waranumuka baravuga ati ngira barashe nje ntavyumvise uganakora amatohoza yimbitse rero uvuga ati leta supporting aba bose bariko barayigwanira kuko kugwanira igihugu si gufata umuheto gusa no kuhagarara ukavugira igihugu cawe ukavuga ati no gezaho nuko kugwanira igihugu nikakaranga mutima kugukunda igihugu rero leta ishigikira aba bantu ibashigikire kandi vraiment nabo n'abapatriote nabo bakunda igihugu bakora kigwanira hama aba bana nabo bariko b'igihugu bariko barayoba bariko baraja guha inzira aboza gusubira gucafuza igihugu nabo bagaruke
nibagaruke tugwanira igihugu nibaze tugwanira igihugu cacu nta wase gutera imbere kuva aha ukaja gukorera ahandi ni vyiza mugarabe yuko atagipfura atayikura kwegera ikaramu gashamba uko ugiye gukorera ahantu umuntu atanameze haciye amezi angahe ama réseaux sociaux mu Rwanda yururutse nyirico mukuru w'igihugu aheze kumutuka samezi make mugume munsi abarundi ko birukira ya ma televiziyo nyene niyo bariko birukiramo tugerageze rero turabe aho dukwiye kuja naho takwiye kuja so je hari ikintu waruvuze kijanye no kwapuya televiziyo canke les influenceurs n'aba influenceuses basoboye kwitanga cyane je nk'ubwande jewe mazimya ndiko ndakwiza umwaka uru rugamba ndarurimo sivyo kubwo gikundi yuwo cyane je leta nyapuye ntinyapuye jo progress ntegerezwa go progressa vyanke bikunde nta biki nibiki ntegerezwa ko mani baraducafuje kandi umuntu acafuje so wawereke cafuze famille yose yabacafuze famille yose naramaze gucafuza serugo yacafuje urugo yacafuje umuryango kumusanga abarundi umengo naho ducyose umengo turagayitse muze duhaguruke tugwanire iteka ryacu cyane gose nta mutanzania cyangwa umukongomani azoza guhagararira agateka k'igihugu cacu nituzogahagararira rero twego tusara abasirikare ngo dutore inko reka dutore ama microphone tuvuge twebwe tunabatabire kabisa urabona jewe yarejewe je ntabwo wafise muga ubu tuvugana hari ibihugu namaze gucumura ngo tugura ntashobora kujamo yes je ryari abanyarwanda bavuga ubu burofa bwabo nyene turahora mu ma live aba Instagram haba X canke TikTok tukavugana one day negeze kubahenda yuko ndi mu Rwanda bazi ikintu bambwete baragize amatohoza barabe ko ndi mu Rwanda nkabakoresheje radar baca hari umugabo araho nyene w'inkota yaje bati nta kodiyo za mu Rwanda turabizi nta kodiyo za mu Rwanda nuko nyene yavuze tindabizi nta kodiyo za mu Rwanda urumva twe twaraciye 70 hari kuri passport twamaze gucamwe agakruwa gatukura croix rouge hasi shora kubuja twashize mico yitwa croix rouge urumva agasara bagatukura kabisa ibyo naco ntashobora kujamwe mugabe je ku gihugu ciwacu ako nzokumirwa kuza mu gihugu cacu ubutaka bwacu guko basokuru baseseye amaraso bameneye amaraso bakigwanira natwe tukigwanire tukivugire hako jewe ntoza hako jewe noja mu bindi bihugu mugankimirwa kuzi wacu nzogumi wacu hari abandi bantu benshi b'abarundi nyene babisigamo inzigo ngo mwebwe ngo muriko murarondera ngo apuyi ngo muriko murarondera ngo ibiki nibiki ikintu nababwira abantu badukurikirana hari ikintu twe batazi twe tubikora ibi burya turi no mu karorero mu buzima bwa misi yose twe turari n'abakozi none twe ntanzara tuba dufise papa ntanzara abesha avuga ngo mubivugishwa ngo n'inzara ngo mukeneye wewe ufata amasaha nkaya ushonda nkwa Venus amasaha ya gatondo twe ntanzara dufise ntanzara dufise papa ntanzara dufise nugukunda igihugu kandi twebwe nyine ico bare hatubwiye dutekeza gukora uku umuntu je bafise utugambi twanje dushobora kuma 100 kundwi kune urumva nyene mbanda kandi abantu bose turi muri urugamba nta muntu umwe atari umukozi ndabikubwiye hari abantu babona kuri televiziyo ameze uko usanga bifiti amazu meza imodoka nziza urumva mbere amari mu rugamba nije nafise umuduga jenye uzoronka nawe yewe tekana kazi muri kurakora je ndiko ndabwira aba bantu baba bibaze yuko umengo tuba dushonje ibikini bikyo papa nanzara dofisi nico no babwira ko twarihangiye imirimo turakora kamere je mbere mu minsi je nzowajana mu murima ndabereka umurima nzoba narimishije ndabwire ati uyu murima wiwanje bitungwa nzunze urumva tubereke yuko inyuma yo kuvuga vya bintu vya patriotism yuko tubana twabanje gukora nubundi ko ahubwo abantu badukurikirana umuntu ashaka dukore projet yo kurima nazi igize inshuro yaka ndababwire je ndabereke ko tuba turi iyo projet je ndayifite imvura igakorokera hasi igatasura naje nzorima ewana tubanze ndashaka nukorora jewe ale jikintu ngira nkore babibaze bituvugira kuri mikoro tutaba example mu kibano mu bintu byo bitandukanye ariko vuba cyane zotanga kubika tubereke yuko abo safata mikro atanzari barimwo ari patriotism urumva no gukunda igihugu cyane ko je ndaba nk'abari muri rugamba papa n'abakire ndakubwiye ati n'abakire niumve n'abakire urumva nawe Kenya arimo papa barekereye kutsabazaniza abo kandi bikunda kuvugwa n'abarundi n'abakene barimo ega n'abarundi nyene bakurikirana yama social media yes yo abahenda yama social media acafuza igihugu yes baba bumva yuko
buri mwanya igihugu gikenye igihugu ni gikenye hakenye bamwe Burundi nico gihugu ca mbere ubuzima bworoshe nama ndabivuga kandi abantu iyo umuntu agiye hanze ari hatahukirwa igihugu baze dukore voilà umuntu baze dukore akabona ubuzima bwororo baze dukore bworohe gusumvya cyane gose kandi azi bizokunda urumva ari bizokunda ko twe ubuzima bworoha cyane kuko nyamba ari hasoni igihugu ziko twazipite kandi nshobora gukemura ikibazo utagize nyamuzi turi mu bibazo vy'ibitoro tuzobivamo no ushaka tuzokemura ibibazo tutigeze tugira rero ikibazo cyose kigusigira isomo kigusigira icigwa kandi ico kintu urinze ugikemura reke kwitagaruka guhungabaniriza ubuzima niko no bivuga Kodi mu kurangiza tugaruke cyane twihera impanuro aba bana bacu b'igihugu aba bakuru bacu batonya bacu bariko barahurumbira ama réseaux sociaux yo mu bihugu bibanyi kandi basiga dufise urugamba rukomeye erega niwaza gutanga ama content kuri televiziyo ngaha uzobupushinze umurundi mugenzi wawe kandi nagenda ubwiye ijwi ry'ama réseaux sociaux erega n'abanini abanyarwanda barakurikirana ama réseaux sociaux yacu niyo ahubwo niyo fan base ndende dufise abanyarwanda baradukurikirana kuko iyo batadukurikirana ntibaba barazimye ntibarevye kuvuga ivyo bariko baravuga mu misi heze wapi baziriye dukore cyane gose dukore hama kome conseil mu kurangiza aya marira muza kurira kuri ajya televiziyo mu Rwanda mubereka ubuzima mwaciyemwo ibiki nibiki ngo je ngo umugabo yarantaye nibindi bimwe mukunda kuvuga muze mu bivugire ku televiziyo yanyu yo mu Burundi nyamba ari fan base muduza mu idugirizi wanyu kuko ziya ntacho zizoza kubafasha nyamba no musije ko dimfise televiziyo ejo ugize ikibazo ndi mu bambere bazokugerako tinaka ari hafi ni mubanyi afise iki kibazo uri kanje mugani hazohaguruka umuntu ari mu Rwanda baje kugufasha hari ikindi kintu abandi dukwiye gukemura abahundi ntidukundana hagati yacu dukunda abanyamahanga inzigo turapinza kandi turubaha iki kintu dukwiye kukirengera turubaha abanyamahanga cyane kurushiko twari mugabo ubu biriko birahera kubera ko twese turabakoze akantu gatonya igihugu cyacu muri ico gihugu nabonye ubuzima umunyamahanga bucorose kubamwe umunyamahanga je mvugana n'abantu benshi bari hanze barambwira ati papa igihugu cy'u Burundi cubahwe cyane twe twaratembereye mugabo agatima kaguma idarapo ndota amabara atatu y'igihugu idarapo naziya nyenyeri nivyo barota man hajya burya igihugu ubona akamaro kaco utakikirimo kandi abantu benshi baritiranya kubijanye n'igihugu igihugu umuryango urashobora kuguheba igihugu umugenzi arashobora kuguheba igihugu umusheri umufiance arashobora kuguheba igihugu igihugu ko bigenda kose cyama ari igihugu cawe urumva igihugu genda gikonsidera nka mama wanje ni watigera ahinduka mu buzima bwa jamais dans la vie sivyo tureke rero kwitiranya ibintu twame dushira imbere ineza y'igihugu cacu ko no munsi nyamba nkorera ineza y'igihugu canje iyo neza ntizogaruka kuri jiwe gusa izogaruka no kuri batoyi banje famille yanje abagenzi banje bitandukanye cyane rero yuko igihugu dushobora kugikompara n'ibintu byo byose sivyo igihugu tugifate nk'igihugu tureke igihugu sumushe ntitugikunde hama ngo tugiharuruke umukobwa niwe mushobora gukundana mugaharurukana pardon ivyo bigahera mugi igihugu kizokwama aho uzoja hose we murundi mambo vipi we murundi zokwama murundi baguhamagara murundi ikintu ca mbere bakubaza uri iki shakuronka ama nationality angana gute ukomoka i Burundi uri umurundi uburundi ico gihugu cakuvyaye kigwanire mu buryo ushoboye giteza imbere mu buryo ushoboye mu buryo bw'impwemo haba mu buryo bw'inguvu uko ushoboye kose gerageza igihugu ntitugisiga uko twagisanze ko ndirika ngushimire cyane rero urakoze cyane nanda kanagushimire cyane ndagushimiye gano twe tuyaze nibaza ko n'aba influencer bagenzi bacu batwumvise bumve yuko yari nkebuzo ibi bintu ngiye kubishigamo inguvu yari inkebuzo dukeburane abagenzi bacu bariko barihenda nabo bagaruke ku murongo reka nshimire rero mukunzi we wese ariko adukurikirana kuri Yaganayo TV aho herereye cyane ndamutse n'abadukurikirana bari muri Zambia
hari abatubwiye ko bari muri Zambia dukurikirana ndabwire ko nabo nyene muti turabakunda yego turabakunda cyane turi hano ku bwanyu tuzoguma tuvuga tuzoguma tuzana ibiyago tuyaga ubuzima bugiye buhanze igihugu cyacu cy'u Burundi ko ndagushimiye cyane kandi ndabashimiye cyane ko karyoheza mu mayi naho butaha dukurane kingo dukurane kimitima ciao ciao